hindura uhinduke wubake, hindura uhinduke wubake, hindura uhinduke wubake. mugire mukurikirana ikiganiro cy'ingo n'imiryango mushikirizwa na papa Bien-Aime inshuti y'imiryango biciye ku nsamirizi y'ivyiza vy'i Burundi ikaba nibonesha kurikorera ku buhinga bwa none. Turabe iciyumviro ca gatatu. Iyo kiba mu muntu ashobora gusenya urugo rwiwe no bivamwo. Hari abantu bubaka bakumva umengo baracafise n'akajyango ko kubivamwo. Babaho umuntu mukubakana mugabo akaba yumva ati no bivamwo bigakunda. Haji ikintu cose muzomenye yuko nurunganwe. Aho tugeze turi mu runganwe wanagomba aho kwahukana ari ibintu tuvyumva aha tukavyumva hariya tukumva umengo ni ibintu bishoboka birabaho ni bisanzwe kubakana n'umuntu mugatandukana twabigize ibintu bisanzwe nyene nkaho umengo naho twumva batandukanye ntaco bitubwira nyene twumva umengo ni ibintu bisanzwe vyabaye rero nawe wubatse ukaca umengo nanakaro yarahukanye nanaka yaratandukanye nanaka ufise amakuru y'abantu benshi batandukanye ukaca wumva umengo na wewe bivanye n'ibintu bito gusa bitagenda neza wo bivamo ni kibazo c'urungano. Turi mu runganwe aho ivyo bikunda mugabo jewe ndizera yuko hari urundi runganwe rugomba ruze aho kwahukana bizoba bitakibaho aho tuzokubaka urunganwe ruzira kwahukana mu gihugu cacu aho ku mwaka bazohora bavuga ati uyu mwaka nukuri twarabuze umuntu numwe yahukanye ivyo bikaba urunganwe rwiyubatse mu gihugu cacu aho abantu bazokubaka ingo ziguma hanyuma bubaka ingo zitahukana ivyo bizoshoboka jewe nkiriyo nawe ukiriyo kandi uzobibonesha amaso. Rero abantu aka kantu kace kabajamo ngo no bivamo wabonye benshi babivuyemwo bigakunda hanyuma nawe kibaza ngo nanje no bivamo bantu b'Imana burya iyo wiyumviriye gutandukana n'uwo mwubakanye hari igihe ushobora kwibaza ngo ndatoreye inyishu ikibazo mugabo ugasanga wuguruye akajyango k'ibindi bibazo vyinshi wowe utazotorera inyishu utandukanye n'uwo mwubakanye none ko ugiye kwibana ugiye mu gipadiri cyangwa ugiye mu kibikira nimbura umugore menya ko uzoca umugore w'abantu bose kandi wari umugore w'umugabo umwe nimbura umugabo uzoca umugabo w'abagore bose kandi wari umugabo w'umugore umwe. Rero mwumve ko gutandukana n'uwo mwubakanye nta gihe na kimwe biba inyishu ku bibazo vy'urugo. Ibibazo vy'urugo abantu baricara bakabitorera inyishu ubwo bakabandanya. Kandi ikindi naco mwomenya nkuko papa Bien-Aime nabibi yakabanga ibibazo by'urugo nivyo bikomeza urugo muba mu rugo atakibazo na kimwe kiriyo nukuri je novuga yuko ni mube maso kuko urugo rugirwa n'ibibazo kandi ibibazo byo mu rugo bifata abantu bose ku rwego rwose abatunzi abakene abafise amafaranga menshi n'abafise make ababa mu gisagara n'ababa mu misozi bose bagira ibibazo vyabo mu rugo hama hari ibibazo kw'isi hose. Leo ugiye kubaka udakeneye ibibazo menya yuko ntiharagera yuko wubaka ikintu yo gituma umuntu yimvira no bivamo niki aca tangura kwibuka ibintu yasize kugira ngo yubake. Jewe nasize abasore uraza abasore kanaka bandondera uraza umuntu kanaka yandondera umugwiza atunga kanaka uraza inkumi kanaka nase kumutwara kandi ubu ndabona umengo iyo nubakana nawe tuba twubatse neza. Ivyo ni ivyumviro vya Satani n'ivyumviro vya Satani ukaca wumva umengo bivamo canke akenshi hariho igihe usanga nk'abana bava mu miryango ikize itunze ugasanga nk'umwana iwabo yarafise byose hanyuma abavyeyi biwe nyene baramuha ibintu byose akaca aja kubakana n'umuntu ashobora kubura n'icyo afungura akaca yumva umengo atavyitwayemo neza akumva umengo iwabo yahavuye atana kimwe abuze yosubirayo kandi kubandanya ubuzima kandi akabaho n'abavyeyi hewe bakira abana babo nyene bavuye mu rugo umwana akava mu rugo akagaruka mu rugo rwawe ukamwakira ivyo bintu murumva yuko vyarenze umuvyeyi ari we yarakwiye kuja hagati y'abana ati ni giki ati nyabu nasubirayo nutumara amaze kuko twagutanze bene umurango babona mugabo kandi umuvyeyi agashobora kakira umwana wiwe nimba ari umuhungu nimba ari umukobwa akamwakira nyine agasubira akaba mu nzu yiwe avuye ku mugabo ivyo bintu mandi dufashe kweri umuntu
umuntu yama yumvira iki kibazo no bivamwo burya azoruhuka nyene abivuyemo hakwiyumvira ati mbega ibibazo no bitorera inyishu gute, mbega ibibazo vyogenda gute, akaca yumvira ati jewe no bivamwo. Umuntu iyo agifise kandi akenshi abantu bamurondera, abantu bamukunda, akaba agifise bamubwira yo naho wagiye kubaka wacari mwiza yo ngene uri bogari, ujya mugore wa ntimukwiranye, ujya mugabo wa ntimukwiranye yewe hari igihe umuntu aca yibaza ati nubakaye n'umuntu tudakwiranye kandi yubakanye nawe abona ko bakwiranye ajya iyo mumaze kubakana muba mudakwiranye muca mukwirana ubwo nyene kubakana n'ibintu bitangaje sinka kujya kukirato ukigura mu isoko kikujya wagishikana mu yaki kaguma kikujya oya kubaka iyo umaze kubakana n'umuntu shaka ube wibaza ngo ntimukwiranye mumaze kubakana ubwo nyene muca mukwirana acaja kuri ndri aca buwawe mugaca mukwirana nta bindi nta indi formule ivyo kwibaza ngo ntidukwiranye ngo ntiyari uwanje narihenze siwe n'utundi sivyo. Wumve yuko kubaka urugo rwiza ubifisemwo uruhara kandi no kubaka urugo rubi ubifisemwo uruhara. Urugo n'urw'Imana ukeneye kubaka urugo rwiza uze wame urushira imbere y'Imana. Rero ndabashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro hanyuma kandi mwumve ko papa bien-aimé abakunda. Hindura uhinduke wubake. Hindura uhinduke wubake. Hindura uhinduke wubake. Mwajije gukurikirana ikiganiro cy'ingo n'imiryango mwariko mushikirizwa na papa bien-aimé inshuti y'imiryango biciye ku nsamirizi y'ibyiza by'u Burundi ikaba n'imbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none.